Bagabo kuba kunda kubaho neza no kurya neza mu buzima ndakubwiza ukuri ni muze nabereka ingene twateguye aka ka breakfast. Tangura umene amagi yawe 4 5 bivana n'ukuntu ifamily yawe ari nini, hama rero utusira mwakunyu gakeyi. Niyo wibagira kunyu ndakubwiza ukuri batagusubiza iyo bagukuye. Bagabo nuko bimeze muri ubu buzima nta gukomplika ibintu nuko bworosha ndakubwiza ukuri. Hama rero bivange bite n'ubwenge ucufata amavuta yaherayo kubitire kuri iyo panu ndakubwiza ukuri ibintu biroroshe. Ntiwikoroge ntiwivuruge udafise ayo mavuta ucukoresha ya mavuta y'inka ni nka breba najya n'amavuta. Hama ufata wa muleta ubambe ya magi yawe wafyonda ucusiramwo intuzeye muri iyo panu bukebuke nkuko nyene mubona ku ifoto ndiko ndabikora. Ikindi naco ntabwo ushusha ku muriro munini, niyo wasusha ku muriro mwinshi ucuye babura kandi ntibiryoha. Byihuse bivyara ibihumye nuko bavuga. Ukarabe neza rero hamuze utangura ukore ntuzeye isani y'amafruwi. Uno musi dukoresa umucungwe umwe, hama rero ni apple imwe, ntuze ni voka na anana. Murabibona hajya muri kaya gasorori ndabiteguye ndavyogeze neza. Hama rero ni vyiza kuronga amafuru yanyu ntimuba muzi ibyo aho yaciye nukuri no gukoresha isuku nuko. Bagabo sindokubesha reka tubandanye urugendo rwacu. Genda rero kuri wa murete rero uri guteka buke nyene ureba munsi ngene biri kugenda, ugenda ufata nyene ivyo bitarasha hejuru usibisira munsi. Urabibona kujye nyene ndiko ndabikira. Hama rero bagabo reka turabe ko leta yoba yadusahuye no munsi amavoka asigaye azimvye. Bagabo tubona ubu baturadusahuye ndakubwiza ukuri ibintu ni gudi nuko. Hama rero ukate nyene urikate mwuko nyene nukeneye kuritonora ukate uko kugira nyene uripange neza kuri irya sahani y'amafuruyi. Kugira kira muntu aza gukenera aza kwitonorera. Murabibona nuko ndabigize. Genda uhindure wa murete wawe ufata isahani ukubikako ugasubiza ipanu kuntuzeye ukatusira ko umulete hasi kacugira nkuko ndabikoze. Murabibona utusira ko hama rero ucuteka buke. Hama rero Papa Jeremy yaravyuce gato ingaho cufata rero ukate inanasi yawe ukubishoboye nuko. Hama rero bagabo njewe rero ndayitonoye uku ugenda utonora buke. Mwebwe ivyo bisiswa ushaka wobigiramwo perfume mbega perfume kumotesha ntuze mu nzu ufase ukabiteka. Ufase ivyo bisiswa ukabiteka ukabisiramwo indimu biraba n'akantuze n'aka refreshing drink. Ntabwo zenza kubikoresha nta kibazo mugabo turajya intuze ya anana yonyene. Anana rero yawe nawe yo uyitondere neza nyene uyitegure kuko nyene tugomba kurya gafruwi karyoshe kananasi kararyoha. Mbona iyo ntambo menga ntiyari karishe. Uce rero ukata neza iyo anana yawe kugira nyene uyipendeze neza. Murabona ibintu ko ari sawa. Bagabo ugenda ukata nyene buke. Iyo ntambe ndabona umenga yari gomba kumbera satani ndakubwiza ukuri ntiyari karishe nukuyikarisha. Hamuca ukata rero utu size wewe ushaka uko uyishaka ni kuyigira. Anana yo muraze kwitana itanagoye kurya. Bagoterura ugisira mu kanwa. Hama rero ufate nyene twariye ananasi yose yari ryose nayo yari danje. Ndikubereka nyene amafoto yari different yiyo ntuze yiyi ntuze anana. Murabona iyo anana na seed anana. Bamwe bavuga ngo ndasara ndakubwiza ukuri yahaswe kunsarisi iyo ananas. Murabona ukuntu iryoshe. Raba iyo mafuru wako gasahane rero amafuru yagize uku urumva yoroshe kurya. Hamaze rero ntabwo ndakompirije ubuzima. Umurete wahiye nsasira ko nyene amaboga abiri ndayakaranga kuri iyi panu. Ndabibereka nyene ngene tubigira. Siga karungo izi ntuzi ziboga usanga ziba ziri frozen usanga nyene umenga tabirungo biriko mugusize ko akarungo gakeyi ugasira ko nakunyu gakeyi. Ibi bintu nukuri biraryoha.
namwe nivyo mwibonera ku maso. Ni mu ntera inkuru muri kuraba muri hehe, ego bagabo nukuri ndabakunda kandi ndabona ko mukunda amavideo yanje. Agasanga ugeze ngaha hagati yikunde wongere uyigaburire n'abandi bantu kugira nabo bayibone nta kibazo. Ngaha kuri iyi channel rero twigisha gutera imbere, turafise nyine amaproduit tudandaza, mwe muyakeneye murashobora kutubwira muyakeneye muri commentare. Sawa, imikate rero ndacenda ndategura imikate igihe iboga ziri gusa ngaha, hama ndaza ndahindukiza nyene mukageza kanya, nuko nyene aha kwisi nta kwikoroga, ico ushace kurya uwo munsi ukirondere ukigenda kubwiza ukuri. Nuko bagabo, hama rero ubize gake gake, hama ndaringiye gutegura imeza, gucana amabuji ku meza. Mu gatondo rero nkuko nka Sunday ni vyiza rero gusangira na family. Jewe rero Sunday ndakunda gutegura neza, nkagira akameza nyene tukarya twicaye, niho muterera inkuru ku meza. Rero ni vyiza ze ndakunda iboneka neza imeza muko twicara tukafungura ivyo kurya. Ego ni vyiza nyene kwiteza imbere muri ubwo buryo. Hama rero genda urabe za boga zawe ko ziri mu gusa, murabona ko zitama amantu z'amavuta menshi nyene nyene. Rero wewe icukira uraza urahindura buke buke, usireko ni fromage ubishaka kandi ubikeneye. Hama rero zimaze gusha nkuko hindura ku ruhande rumwe ucusirako intuzeye ifromage. Udakunda ifromage nayo ntuyikoreshe. Hari abatanywa abadakunda nk'amata, usanga batanywa amata ntimubigire. Hajya hasi agaforomaje rero kararyoha igihe ukameltinze kuntuzeye kwipanu, kaca koroha kakongera kakaba nka crispy. Ukomba ugasira ku mukate cyangwa ukagasira ku gatomate, biraryoha. Ego bagabo, abana rero barakunda bimeze nkuko. Tugenda ufundikire kugira iryo yo hejuru melting. Ego ijya ntuze yo hejuru imeltinga neza. Hama rero ndasize ko ya mikate ndariko ndasira ko ivyo kunwa. Bagabo kakameza kaboneka ukusire kwa gasukari, agacayi, agakofi kuba gakunda. Hama rero ugenda urabe bihaheza kanya ko za boga zawe ziri ready. Murabona ngaha zari ready, mugabo ndabona ko gaforomazi ukuntu ndakagize yabonetse danje, kari kazwe kumitana sindokubesha. Kamagi kataduhitanye ndakubwiza ukuri niyo boga izo havi guhitana. Nuko murabona ko iyo formazi nayo yari yamatiyeko, ndaringerageza kuyitandukanya mugambo numenga ni kuba turi kuyikora tuzaduterurana byose nta kibazo. Ego mu buzima no kumanaginga ikimwe chance ikindi kiragenda. Hama rero fromage murabona ingene kaja kamera agaforomaje kaca kamera uku, abibonye kaca kamera nka kumye. Aka rero ugahimbuye ugasira ku mukate, ugasira ko n'agatomate, kararyoha kuko karatestinga agasalt akunyu. Mugabo wewe utayikunda uku uyikoresha nyene nko muntu uze nk'uvyo kurya ku mukate, kuri toast, urashobora kugira ubu buryo, gukoresha ubu buryo nta kibazo. Ego kubagakunda rero no ku magi, kuri boga abantu benshi baragakunda aka fromage. Ndari ncengira kayenshi kuko nyene jera maragakunda, nanze ndagakunda. Rero nyene kugakate ntabwo arigize ufase nigi ugasiramo nyene ku gaforomaje gakeyu, ugasirako n'akamayonezi. Bagabo ni danje. Ego sawa. Eka rero tubandanye ubuzima tugenda nyene nayo uyihindukiza uko murabona iroroha guhindukiza kubera ica yuma. Tugira uko uyigira uko iforomaje, uraza kugahimbagura nyene ugasira kwisahani. Sawa ku mukate wawe. Sawa rero hama rero ucugira uko ureba aya mavuta manze ajojo tavemwo. Hama rero ucisira hajya ku ruhande, murakata bukewe kuko mubishoboye. Hama rero tugenda uyisire ku meza nta kibazo.
Bagabo nukurya tubeho neza ngaha mu buzima tutababaye, ego ico wifuza ukironke mu izina rya Yesu ndabigusabiye. Ndaciye nkata n'agatomate agakukumbure ndari ndabonye umenga ndarakamaze zo muri salade, nta kibazo. Bagabo kuwa mbere tuzoza gusuma canke uno munsi nta kibazo. Bagabo usireko nyene n'ibindi bintu mushaka kunywa, ndasizeko akanido, ndasirako nyene ivyo kunywa bitandukanye, agahawa, nyine amazi ashushe nyene niyo tuza gukoresha, n'icayi na nido. Bagabo ibintu rero nyene ni sawa sawa, ni gudi. Jeremy yaraze nyene yaratanguye kwitegura agomba ko tubimomagura, sindokubesha, na papa wiwe twicare tumome, sindakubesha. Bagabo hama rero bagabo murabona nukuvuga mbega ni bomba yaje. Oya ntabwo nababwira bomba yaje. Reka rero dufungure, nta kibazo, uca wicara mugasenga mugatangura nyene kubimomagura uko mubishoboye. Ego nta kwipfuza rero. Jewe rero nko kuri Sunday ibi bintu ndabikunda gose. Ego ndacengenda nyene ndagira icayi. Icayi coco ntabwo kinagoye, ni amazi ashushe usiramwo nyene ngaho muntu uzeye, ukaca ugenda nyene ukicara. Murabona? Bagabo nuko. Bagabo Jeremy nawe akunda ivyo yinwera, ndakubwiza ukuri yarabitanguye. Ego nuko. Bagabo nuko. Hama rero bagabo nuko uca wicara, kandi rero ku meza niho ibiyago vyinshi bibera, ama business plan, nyene kuyaga ibitandukanye ubuzima. Rero ni byiza kwa Mungu kwicara kuri settinga muko iyindi ndwi itangura. Ego igihe rero muba murindi iyindi ndwi ngo itangure, muca muba nyene murategura nyene nk'ameza, nko mu gatondo kuwa Mungu mukicara mugafungura hamwe na family. Biraryoha, mutera mbese n'ibiyago vyiza. Hama rero bagabo twagomba tugire cheers for life, turye twibereho tutababaye. Ka Jonathan koko kari karyamye sindokubesha. Ego sawa. Ego namwe rero wa Mungu wanyu wagiye gute? Nimwandike muri commentare mwebwe mushaka gusangira ikintu natwe uno munsi, akajambo k'Imana, akavasi ka Bible, byose turabikunda. Sawa mugira ibihe vyiza. Hama rero bagabo ni bon voyage apana bon appetit. Sawa. Bye.